turashimira kandi Imana ko bashitsi beza yaturungikiye mu gihugu cyacu, aca ituma mbonera akaryo ko kubakira mwese mwiyumve ngaha n'iwanyu. Uburundi ni igihugu kidasanzwe, nico gituma umunyamahanga wese aje ngaha mu Burundi haba ari wabo. Abantu benshi ntibazi Burundi ko turi imbere y'Imana, reka tuze turayibwira ko tuzi ingabire idasanzwe yaduhaye kuri iki gihugu cyacu. Iki gihugu cy'u Burundi hariho abantu bagifata minenegwe kubera batakizi, ariko nababwira yuko ni ingabire idasanzwe ku Barundi. Ubwa mbere bwobwo iki gihugu cyacu kubanza kukimenya, cyane cyane ndakimenyeshe aba bashitsi batugendeye. Nimwe bamubona ishusho y'igihugu cyacu ni ishusho y'umutima. Iyo shusho y'umutima muravye neza ihagaze mu kibanza c'umutima muri Afrika. Abona Uburundi kw'ishusho yabwo aho buhagaze, nkorandabwihweza nkaraba ingene Burundi buha amazi isi yose. Nagandabwiye ko igihugu cy'u Burundi ni umutima koko, kuko iyo wihweje umutima ukaraba ya mitsi y'amavene yo hejuru ku mutima, raba ibiyaga byo mu buraruko, muce murabe neza uruzi Nile ruca ruva mu Burundi, akaba ariho hari imizi yabwo ikabandanya gushika mu Misiri ku kiyaga Mediterane. Uwobona icabona, uwo kuguruka amaso neza yoca ategera neza yuko Yezu yanyoye ku mazi y'u Burundi. Uyu mugabane wa Afrika ni umugabane kuva kera na rindi wari umugabane w'uburuhukiro, w'ubuhungiro. Muribuka yuko na Burahimu ageze ibibazo yahungiye muri Afrika, inzara yamuteye, arava mu gihugu c'isezerano Imana yamusezeraniye ca Kanahani, araza ahungira muri Afrika be n'umugore wiwe, acanywa amazi y'i Burundi. Bisigura yuko Uburundi bwarakiriye Burahimu, bwakira Yakobo, bwakira Yezu, no kuvuga yuko Uburundi bwahezagiye. Ko murabizi ko amazi ari ubuzima. Umunsi umwe narindi muri Amerika mu gisagara ca Los Angeles, hanyuma duharira n'abanyamerika, ndababwira nti mwebwe muranywa amazi yacu, kuko igihugu cy'u Burundi nta mazi namwe ava inyuma y'igihugu yinjira mu Burundi, Imana yarahakingiye. Hanyuma amazi y'u Burundi ni amazi meza cyane, ugenda ukimba mu mwongo ugaca rusengo ugaca winywera. Hanyuma ayo mazi agaca atanga hose, nta mazi ava hanze, kugira ngo Imana yarakingiye amazi y'u Burundi aguma ari amazi meza anyobwa utarinze kuyahingura. Hanyuma natwe tugaca duhereza isi yose. Abanyamerika rero barahaririye bati sivyo, duca twugurura kuri Google turaba Uburundi, nca ndabereka uruzi rwitwa Rukuga ruva mu kiyaga Tanganyika rukavoma amazi rukayajana mu ruzi rwa Kongo. Ayo mazi Kongo rugaca ruyajana muri Ocean Atlantique. Ocean Atlantique nayo ifatanye na Ocean Pacifique. Nca ndabereka yuko ayo mazi Los Angeles yaronkako. Kuva uwo munsi abo banyamerika n'abagenzi banje baciye bemera yuko Uburundi ari heart of Africa, kubera n'umutima uvomera ayo mazi. Ni hakujya kwa maraso avomera umubiri w'umuntu,
Uburundi nabwo bugaca buvomera isi yose. Murumva yuko Uburundi ari igihugu cy'igitangaza Imana yagabiye abarundi. Ivyo ndazi ko hariho n'abarundi batabizi kubera ivyo twaciyemwo tutari dufise umwanya wo kubona iyo ngabire. Erega Imana yikugabiye ntubibone irinumira. Imana yaduhaye ingabire dutegereza kubibona kandi tukabinezererwa, gutyo niho icibandanye ihezagiye. Uburundi igituma ari igihugu Imana yahezagiye, ndagenda mu bihugu bitari bike kera muzosanga ibindi bihugu byose byari bifise Imana nyinshi, ugasanga abasengiriya no muri Israeli murabizi yuko hari Imana nyinshi z'abahari z'abayari na za Shera. Mugabo mu Burundi kuva buremwa bwamye busenga Imana imwe rudende. Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi. Abarundi bamye bemera yuko Imana dusenga ariyo yaremye ijuru n'isi, ari yitanga inka n'ibibondo, ari yitanga ubuzima. Ni irya Mana basogokuruza basenga niyo uno munsi dusenga. Ico kintu ni gitangaza, kuko ahandi warasanga bafise agashushanyo basenga, muga mu Burundi ivyo ntivyigeze. Niki vyerekana, murazi ko umuvyeyi mu guhoza umwana yavuga ati ihorere mwana, Imana yakumpaye icompa tugahura. Urumva yarazi neza yuko Imana ntuyikorako. Iki kintu rero mucumbereza, nimwiyumvire umurundi kumva yuko Imana batayishushanya batayikorako, ati compa tugahura, nopfukama nkayisenga nkayisasira birenze. Uwo yari umumama wa kera rwose, twebwe tutaranaba yarazi Imana. Ico ni igitangaza gikomeye cyane, kuko ahandi ndabona usanga hari ubwami bwinshi, ugasanga bamwe basenga igishusho kiri hari, abandi ibuye, abandi iki. Aho hari kera, muga mu Burundi turasenga Imana. Iyo ni impano abarundi barose. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu ari umuryango umwe, ni igihugu cyatoranijwe nka kujya ko kwa bene Israeli. Kuva kera narindi bavuga bati Imana niyo ya mbere mu gihugu cyacu, Imana umwami Uburundi. Twari dufise umwami umwe yitwa Sebarundi. Vyerekana yuko ari umuryango, abarundi n'umuryango Imana yitoranirije iwushira muri aka gahugu keza nita yuko ari umurima wa Edeni. Uburundi n'umurima wa Edeni. Nico gituma tunezerwa cyane, kuko ubu twabishize no mu bibwirizwa shingiro yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu Burundi. Ikintu gikomeye cyane, mutima mweranda yaravugiye mu Barundi gushika babona ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu. Ni impano idasanzwe. Uburundi ntimufate umunenegwe, ni impano, kandi umuntu akugabiye ugafata umunenegwe ikintu akugabiye muca mwankana, kuko ubumugaye. Imana nishaka ko yaduhaye ingabire nk'iyi ngo duce tureka kunezererwa ingabire, kugira ngo tukwe kunezerwa tuyereke ko yaduhaye ingabire nyayo tukayinezerererwa. Ushaka kumenya Burundi, genda musome mu ijambo ry'Imana, murabe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 8 kuva ku murongo w'indwi. Kasabe uyu mutama adusomere mwumvirize igihugu ca Kanahani n'igihugu cy'u Burundi, mwumva aho cyabitaniye birasa neza. Soma mwumvirize. Kadusabe mutama Charles ngaho abisomere hejuru twese tuvyumve kumwe. Ikigabane 8 umurongo w'indwi gushaka w'icumi. Kuko Uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimwo imigezi, amariba n'amasoko, byatobotse mu myonga no ku misozi. Banzugezaho honyene mu Burundi ni mumbwira ahantu ushaka kugenda ibirometero 2 utabonye umwonga. Mu mwonga nta mbizi mubonayo, mu bubande hariya hejuru amazi nimubona atemba, hari ikinyabakirimo. Mwumvise abarundi, fataye ko abarundi rero yatuzanye muri iki gihugu kimeze uko, aho honyene hari ikinyabakirimo.
bandaye. ni igihugu kibamwo ingano, sayiri, imizabibu, imisukoni n'imikomamanga. ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. ni igihugu muzokenukiramwo ibyo kurya, ntimugire ico mubikeneramo. ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Jewe narapimye neza, nta giterwa na kimwe nabonye ku isi kitaba mu Burundi, ariko hariho ibiterwa nabonye biri mu Burundi bitaba mu bindi bihugu. Hajya rero mwebwe nuko ubu twagiye hariho ibiterwa tumera nk'abafata minenegwe. Ejo namwe kuraba ko umurima wanje wa mire weze. Igihe navuga igiterwa ca mire abantu ntibumva ivyo bari bazi ko igiterwa coba nko muri Afrika yo mu burengero, muganga mu Burundi nasanze cimbuka kurusha ibindi biterwa twari dufise birarusha ingano. Nzozisoroma muri iyo ndwiza. Nararavye ndatera imizabibu, nobo hajya muhiri wanje nabonye iri kwirasha. Aha mu Burundi twarateye amapome turaba, dusanga amapome arabaho neza, no muhiri wanje narateye ariho kandi arama neza. Nuvuga ni igihugu kirimwo indya z'ubwoko bwose, kandi mwarabonye dukuye amaboko mu mpuzu muca murabona koko kari igihugu c'agahimbo. Kuva tuvuka igihugu cy'u Burundi bacita igihugu c'amata n'ubuki. Ujya barindiriye yuko abamisiyonere baza kwigishiriza abagibara mu Burundi, si Bibiliya yazanye iryo zina ngo Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Nimumbwire iyo vyavuye. Imana hajya yarabwiye abarundi ba kera ba mbere iti ndagushize mu gihugu c'amata n'ubuki, bacayifata uko nyene. Twakuze twese tuvuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki, kandi nivyo. Uburundi vyagenze gute ho kuva kera na rindi turamukanya indamutso y'amahoro ngo nimugira amahoro, indamutso ya Yesu, indamutso ya bene Israeli, shalom. Shalom ni twebwe turamukanya nimugira amahoro, turamukanya amahoro. Ivyo si abamisiyonere baje kubitwigisha, basaze mu Burundi kuva kera na rindi. Imisose ugira uvuga ijambo uvuga uti nimugira amahoro, wahura na mugenzi wawe gira amahoro, shalom. Yesu none nawe ashikiriye harabigishwa biwe yazutse, yashitse hamwe bari mugaye inzugi, akabashika we yavuze ngo iki ngo nimugira amahoro, humura. Mu gihugu cy'u Burundi humura hashitse, ubushitse mu gihugu cy'uburuhukiro. Uburundi ni igihugu kirimo ubutare bw'ubwoko bwose. Mperuka naho nyene kuzunguruka Burundi, mwarabonye no mu ndwi iheze nagiye kuraba inzahabu dutaguye kwimba ubunyene. Aha dufise ubutare kuva kera, n'abazungu bataraza ntibasanze ducura amasuka, ducura imihoro, imbugita. Twebwe nyene nitwe twihingurira ubutare n'uba bwari buriho kuva kera. Imiringa Burundi ntiyari ihari, umujumbu ntiwari uhari, vyari bihari. Uno munsi vyose niho biri, ndetse hariho n'ubutare nagira mvuge baheruka kumbarira twebwe Burundi bufise na Amerika idafise. Dufise uburyo butare bwitwa tererari, twebwe dufise ubwoko n'ibindi bihugu rondera ukabura. Irya vanadiyomo dufise nibaza kuri mu bihugu bingahe. Ni igihugu kirimwo vyose, igihugu kidasanzwe rero, ni ingabire ihambaye cyane. Nico gituma abarundi mutoshobora gufata minenegwe iki gihugu. Najyawe ndababwira kubera iki ivyo vyose iryo tunga, iyo ngabire Imana yaduhaye, umenga harateye igihe abarundi ntitwayimenya ko tuyifise, kandi imbere y'umuzo w'abakoroni iryo tunga twarariho na twari turifise, kuko abarundi bari bazi no guhingura. Kubera iki? Kugira ngo mubimenye neza, eka ndababwira kugira ntimuze musubire kwa njanja. Nta shetani izopfa yemeye ko abana b'Imana babaho neza muri Eden. Uburundi ni Eden, muravyumvise. Eka ndababwira
none igihe Imana yirukanye Adamu na Eva muri urya murima wa Edeni barasubiye guhonyorayo yaciye hakingiriza iki abamarayika bafise inkota z'umuriro ntagiye uzosubira kuhabona none wosanga hari ngaha ko hari kwisi nigiki cerekana ko atari ngaha Imana iriko iraduhishura itwereka umurima wa Edeni ni Burundi kandi ico wiyaturiye nico kiba ukazokwiyaturira yuko wagowe uzomugogo wiyaturiye kuri umutunzi uzomutunzi Uburundi ni umurima wa Edeni nuko abantu bayisohotsemo hanyuma abarundi bakagaruka kuyibamwo batakirimira kubera wa mumarayika yakinze ngo ntibabibone ubu rero harageze ko mubibona ingabire idasanzwe Satani rero ntishobora kwemera yuko abana b'Imana babaho neza mu murima wa Edeni murabizi Adamu na Eva baba mu murima wa Edeni ngaha mu Burundi Satani yarase ko babayo yarabahendahenze gushikaho bacumura bararyana hagati ya umugore n'umugabo Imana ikibasohora bose none Adamu na Eva ntibajyanye Imana ibajije iti wewe Adamu wagize ibiki ngo ni wa mugore wampa yacumuye umugore nawe ngo nirazoka mwumvise ko bacakubira tanguye kubera iyo Satani urumva nabo nyene bace bankanye Imana ikibasohora bose mu Burundi rero mwagomba natwe tubirye tunezerwe Satani iri ngaho Satani yaragira twibagiza neza iducanishamwo kugira ngo wa murima wa Edeni utunanire kurya none igihugu gitunze uku coreka kungana na Korea y'Epfo gute kubera Satani yacize umurima wa Edeni ntibikunda ko muwurya neza mugabo kuvaho Imana tuyihere ikibazo ca mbere mu Burundi mwabonye ko tugurutse aho Burundi rero bujya butungi Uburundi mu myaka mike tuzobatungana na Korea y'Epfo mubaze ari ngaha mu mwaka w'1970 natubwira ingene Korea yari imeze ntiyangana n'Uburundi no munsi canke yari munsi y'Uburundi no munsi mugabo Korea bavuye hasi batagura gukora barakora bivuye inyuma mu 1985 Korea yabaye igihugu rurangiranwa haca habera inkino mpuzamakungu i Seoul mugabo turazi ko hari imyaka 15 gusa none abarundi nakova hasi mwumva dukeneye imyaka ingahe muravyo mutaye dufise Imana tukayishira imbere ikaba twe turakora nayo igahezagira nimusome mu ijambo ry'Imana Imana ivuga iti niwemera gukurikira inzira zanje ugakurikiza amategeko yanje uzokora naje ntezagire uzorima wimbure ibigega byawe byuzure mugutarimwe hariho abantu batazi rero ibwirizwa ry'Imana Imana iteretse Adamu na Eva mu murima wa Edeni iwushizemo awurime awurinde awubungabunge raba mu gitabo cy'Itanguriro iranditse neza Imana imushira mu murima wa Edeni awurime yongere awurinde iyo tubabwiye rero ibidukikije nibaza ko atari ijambo ry'Imana wicaye uba wasa ubutumwa Imana yaguhaye uwurime ububungabunge iryo ni itegeko ry'Imana hasigaye rero ko tuva hasi ubu kuko Imana yamaze guhezagira turima ihezagira tupfe kuguma mu nzira yayo gusa dukurikiza amategeko yayo umunsi umwe narafashe ndazunguruka igitabo ca Bibiliya ndondera kugira ngo fata amategeko yose y'Imana ndayatondeshe kugira ngo ndareka ntagira iryo ndenga ndasoma nkaguma mbona vyinshi nimugiye murajya babwirizwa 10 gusa y'Imana hariho ibindi muzobona amategeko y'ubutungane ngo amategeko ajanye n'ibi amategeko ajanye n'ibi imiryango ndavuga none ndayatondesha gute sanga ni kuva ku murongo wa mbere wa Bibiliya gushaka kuwanyu none nzogira gute ncangira Imana rero
shitse ubwuzure bushasha Yesu ataravuga ati murajye babwirizwa yose none umutima wayo nuwuhe hamwe uvuga uti jaha ni nakurikiza uwo mutima bigenda gute le cœur de la loi c'est quoi umutima wajya babwirizwa yose nuwuhe urakunda umukama Imana yawe n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose urakunda mugenza we nk'uko wikunda wewe wenyene uzobuhejeje ndabwire nihaba hariho umuntu wa mbere apfuha ni Imana mushaka ibyo mufina ntimuzofine n'Imana ntihagire indi Mana umbangikanye kandi utegereza kunkunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kumvikana murakunda Imana mwebwe murakunda Imana murabafarisayo muriko murambesha ntituze turahendana ahantu ubona aha muri ngaha hariho abazi ko bari muri salle de conférence aha hariho abatazi yuko yari ingoro y'Imana ngo tugiye gusenga gusa kuko urazi imigenzo imwe abakristu benshi bigenza mu ngoro y'Imana ntibemera ko iyo ari ingoro y'Imana. Iyo bawemera ikintu ca mbere baza wemera Imana ingoro yayo umenye uti aha ninje kwa papa andabereka igituma ndabwira nti ntimuba abafarisayo mwese mwamuvuga muti dawe wa twese uri mwijuru uvuze uti dawe wa twese uri mwijuru ubuvuze iki ko turabavukanye gabana ba mama nta waraye ari yundi araye ubusa turabavukanye nta ufise kositime zitanu hariho uri kagenda gusa none aho wimvira ko uzoja mwijuru soma ijambo ry'Imana umunsi niwagera azotandukanya uduhushi n'udutama acavuga ati mwamuhushi mwe hogi mwabivume mwebwe muri bitambwa hanyuma ati nari nshonje ntimwangaburira nari mfunzwe ntimwandaba nari kavantara ntimwandamutsa ngo nabo bazovuga ngo iki ngo ni ryari twakoje ngenda gusa ntitwakwambika ufunzwe ntitwakuraba ushonje ntitwakugaburira baho n'utubeshe twarigeze duhura yishe wiki ngwico wagiriye umwe muri abo ni jewe none wumvise ufise kositime zitanu hari ugenda gusa wumvise ko utazoja mwijuru uragahushi toka iyo mwemera Imana rero mwamubona bose bambaye nkuko nawe wambaye kubera iki vyose uzobisiga ngaha kwisi iryo koti wase guha mugenzi wawe umenye ko bazosigara bararyambara wagiye soma mu musiguzi byose n'ivy'ubusa mu bakatolika bakavuze neza bagacaririmba ngo byose n'ivy'ubusa byose bishira umwanya byose n'ivy'ubusa byose bishira umwanya ivyo twishinga hasi nibiza bihenda amaso turabishima biraheze bica mu maso no tuvyizigira wari ubwenge bwinshi uvuga batangara no mubatiwe bose ntawukurusha mu ngingo hazoza umunsi umwe uzohera bwabwenge bwawe bwose se udakoresheje ubwenge bwawe uno munsi umenye uzogenda ryari imbere uzogenda ryari itegura uno munsi nyene muribuke wa mutunzi yimbura yari yakundishije asa nka jewe y'ibiraya byankunze hanyuma arimbura neza ati ahejeje gushira mu bigega byuzuye bibogaboga ngo wa mutima we ruhuka urye tunezerwe ni sawa Imana akimubwira iki
wakijujuwe uyu munsi nyene umutima wawe barawugutwara none uzobiga gute kunda namukiriho mu gifaransa babivuga neza vivez si vous m'en croyez n'attendez à demain kundane kora iciza ukiriho kuko ntuzi ejo niho rero habera n'ingorane iyo mumeze nk'abantu bihebuye ayo mutama bivuze neza ati kwa muri kuri Dodomba iyo urihebuye mugabo wihebuye none ngo ejo nzorya iki ngo mbega ngo ejo nzoba mbahe uri Dodomba ngo ndagowe kandi wabwiye Imana ngo duhe ibyo kurya bidukwiye umunsi muvango muduhe ibyo kurya bidukwiye ejo none ko ikuri kuri birejo kandi uzi yuko uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi haniho ndiko ndababwira nti ubwo muremera Imana koko wa undi yayihamagara ngo dawe twese uri mwijuru ngo sa ngo ya sinari nzi kuri ngaha none baruhamagaye mbwira ingene woheza rero kubwira ngo ubwami bwawe nibuze ngivyo ushaka bibe kw'isi nkuko biba mwijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi ugacurira ngo sindose ibyo kurya nzorya ejo kandi uri uno munsi ngo ejo ntuzorya muribuka abanyisirayeli bagorewe mu bugaragwa baragorwa turashonje turahwereye burya kiya gisabisho nikuvuye ngo camutse kuri Yesu gusa cari kihari yadukanuje gusa none ntibari bababwiye bati ntihagire uzotwara mana azorya ejo utwara ibigukwiye uyu munsi Imana umunsi wose nuwayo none muri mwese hari uwo kwiyongerereza agashatsi kamwe muri mwese hari uwo kwiyongerereza isogonda imwe mugabo uzawumva muvuze ujya muntu ntazobona nkiriho kandi uzi neza kutiyongerereza ko n'agasogonde kamwe Imana arakadabwira Imana uyemeye bakurikiza ingingo zayo byose ibyo ukora ikihezagira ngurakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyine wewe wikunda gute kugira atange nukunda mugenzi wawe none handitse ngo urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyine mbwira urupimo n'uruhe urupimo none si wewe nturabigene wikunda uko nyene wikunda uco bikunda uwundi hariho abantu biyanka rero biyica barukamwaho muranyumva ibiyayura mutwe ukaja mu biyarura mu mutwe ubuhejeje kwiyanka none wakunda uwundi gutaga wewe wiyanka bwira ukirirwa kwirigara ukanga gukora kugira uronke ivyo urya mbwira ingene wokora kugira urondere ivyo ugaburira uwundi erega mwende mubimenye za muri gakantu kamwe muri Bibiliya umurongo wose urafise ico sigura urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene genda uwige none wakunda umuntu kurusha uko wikunda urazoraba twe twaraciye mu ngwano turabizi ibomba ivuze nawe ufise umwana impande yawe baza kukumbagarira hariya hanyuma ugatwara kumwana yakitse kandi ari wowe muvyara umwana wawe ubanza kukumbagara mbere umwana yakitse kuko biheze urika bakaba bumvise uri sawa ugiye kuraba umwana none wumva urakunda mugeza uko wikunda n'umwana wawe ubanza kukumbagarira hariya ukagaruka kumuraba mu nzu none urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda pima ingene wikunda uca ubikunda mugenzi wawe uzobuhejeje wiyanka ntushobora gukunda mugenzi wawe ntibikunda kandi ntushobora kubesha gukunda Imana udakunda mugenzi wawe muri mwebwe bamaze kubona Imana ni bangahe hanyuma arabona Imana yo murahomvye ntimurabona Imana kandi ubu nyene mpejeje kubereka Imana iyo ariyo ntimurayibona ibyo byose wagiriye umwe muri abo nije wabigiriye nindakubwiye ko umuntu atari Imana
erega hagiye mutabitegera mutangura kuvuga mbega baza yuko imbere y'Imana hariho umuzungu n'umwirabura. Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo, icifata impwemu zayo ihuhiramwo muri urwo runtu yabumvye ruca ruba umuntu. No kuvuga izo mpwemu mbwira ingene hari umuntu arare mu muntu none muzi baravuga ko icabwenge zirabaho, hari urare mu muntu barabumba ikintu gisa n'umuntu barashiramo impwemu ndani. Izo mpwemu n'Imana yonyene zifitiye, nico gituma umuntu aja mu nda y'umugore akavuga. Vuga none hari banga muzi ry'umuntu. None umvirize, impwemu zawe uzihaye uwundi, nizaziri z'Imana, transmission direct. Imana yahaye impwemu Adamu na Eva, baca baha Babeli na Bagahini. Izo mpwemu ziguma zihanahanwa isi yose, twese dufise impwemu y'Imana. Gaco vuga rero ngo ntaco dupfana. Mbe Imana ikiremye isi yaremye umuntu asa gute? Yari mwirabure, yari muzungu, yari muto. None biragoye, nimurabe Matiyere yamukoze ni kwasa. Umuntu Imana yaremye. Ntabumva bumva ukone. Ibi by'abazungu n'abirabure ntabisa bisana n'Imana. Twese turasa imbere y'Imana. Nimanze mubimenye umuvukano wanyahuri. Izi mpwemu twese n'abadabo tuzovyara mu myaka ijaniza bazoza bafise ya mpwemu Imana yahuhira mu muntu. Hari umuntu none hari undi ararema impwemu ngo ayishire mu muntu, uwumva igishusho ushiremwo ntibikunda. Hano ubwira mubanze mumenye ingene mukwiye kubana. Urumva ko nko mu Burundi twe twari umuryango umwe, mugabo shetani yaraje ivuga ngo ntaco dupfana. Bane ntimuze mutwigane twebwe ibitama, shetani yaradukoreye ko kabisa. Yaradukoreye ko duca turabakene, ntitwasubira kubona itunga dufise kubera shetani gusa dukoreye. Namwe rero shetani mugwe muyigwanya, muyigize inyuma cyane kwaruka mwe munyumva. Erega kera ntibashobora kuronka umukuru w'igihugu ashobora kuzabwira abantu ngo kundane. Haramwigeze gutyo. None abantu abapfuye mu Burundi bari gufi yo haba hariho uvuga ati kundane bane, kundane mwese muri umwe, muri abana b'Imana, kundane. Hari abantu bari gufi mugaraba yo twabonye gushikaho Imana yonyene yitorera cya gihugu cyiza cy'u Burundi, gushikaho Imana ivuga ngo nzogaruka. Musenga ijambo ry'Imana handitse ngo nihagera ko mushika mu gihugu cy'isezerano, hakagera ko mwitorera umwami ngo abatware, ntimuze mutore umunyamahanga, muratora muri mwebwe nyine. Uburundi guhumana kwabwo twatwawe n'abanyamahanga, sivyo? Reka musubiza ijambo ry'Imana ryishireko Uburundi mu guhumana bwatwawe n'abanyamahanga. Imana ivyari ibiza avuga iti nihajya ko murondera umwami ntimuze mwemere gutwarwa n'umunyamahanga, muratora umwe muri mwebwe nyene. Kera Abarundi twitorera umwami tugaca tumwita ko ari wese w'Abarundi bose, Sebarundi. None muzi ho John munyita Sebarundi. None irya shetani yaje kavuga ngo ntimukira Abarundi muri Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. None mugomba Sebarundi aca base w'abandi. Ko muhejeje kwikurako akaranga Imana ari yabahaye. Mwishimikije Bibiliya bamuza muraraba ubuzima mubamwo bwose, mwishimikije ijambo ry'Imana. Abanyisirayeli nabo baragize amacakubiri uko nyene. Bene Isirayeli haraba abazotwara imizigo imitwaro n'abandi bazoguma wanga ari ba chef de protocole, ari ba generale n'abandi baguma mu bikorwa biruhisha gusa. Siko byaba amacakubiri ntaciye ati na ujya n'umutego rero ndababwira muzemwe muzi yuko ahantu hari abantu hazoba umutego imisi yose, mugabo umutego tugeza kunesha. Turabana b'Imana imitego yose tuzoyinesha. Bwoko n'ubuhe yavuga ko ntazobuhonya muzoguma impande y'abene Isirayeli ngo bajya sinzobakuraho ngo nzobagumiza nawe kugira babere ikigeragezo muze musenge Imana zabo naje cindabahana.
kugira ugume wibuka ko Imana ihari, ikigeragezo kugira ukirengane wibuka ko Imana ari ihari. Uvuze ko Imana mutari kumwe ikigeragezo cyagufata. Nico gituma ibigeragezo rero biba. Natwe twagize ibigeragezo. Abanyisirayeli, Salomo igihe Salomo amaze kuvyonona akarongora abagore benshi agaca asenga Imana zabo, kandi Imana yaravyase. Umuntu azobatwara ntaza umuntu arongora abagore benshi. Siko vyanditse. Salomo acarengera ko azana abagore 1000 aca asenga Imana zabo. Salomo uramenje. Nababwiye ko Imana ipfuha. Salomo uramenje. Kubera ivyo rero Imana irashafura mu gica yibuka ivyo yabwiye umusavyi wayo Dawudi. Ati kubera akantu nemereye Dawudi ishize kwindahiro, ubwami bwawe sindabusambura. Ngo mugabo wewe urenganye nzobusambura. Ikigeragezo gica kibikihe y'amacakubiri nico cabaye ikigeragezo. Salomo yaratwaye neza, niwe mutware rurangira ngo ubwenge bwishi Mukakaro musovya kubumwe. Akumwe karamusovye kandi niko kasambuye ubwami bwa Salomo. Genda musoma amaze kuvuga ati hariho abantu bazokora ibikorwa vy'umuruho gusa n'abandi bazoba bawangawanga gusa. Umugaba w'abakozi yarinde Jeroboamu. Sivyo? Jeroboamu arumva ko babajwe nayo macakubire ko arabako hari habakwiye gukora ibikorwa vy'umuruho n'abakwiye kuguma bimererewe neza. Arumva ko atari vyo. Niho yahura na wa mukozi w'Imana akamubwira ati impuzu yiwe yari shasha gaciye icamwe ibice 12 10 acabiha Jeroboamu. Ati burya ubwo bwami bwa Salomo niko buzomera. Salomo carashavura acashaka kwica Jeroboamu acarahunga kugira mu Misiri. Hari naho musanga mutarabisoma mugenda na mabibiri yagutya. Baturabasanze gose murabafarizayo. Abafarizayo ngo nibo berekana ko abasenzi gose bakaja mu mayira abiri bakavuga ibijambo vyinshi ngo n'abasenzi. Naho nta kintu kirimwo nabiyorobetse gusa. Kugenda na Bibiliya utayisoma ubu umufarizayo. Ugenda na Bibiliya ntuyisome ubu umufarizayo ngo werekane ko usoma Bibiliya mu gutayisoma. Jeroboamu yaciye yihungira. Hanyuma Salomo hageze kwapfa byari bizwi yuko umuhungu wari wacasubirira se. Rehoboamu rero acavuga ati njyewe rero nkurikira ncambo umwami bene Isirayeli nyuma ya Salomo. Kandi arabibaga acagenda kubaza abakurambere ati mwebwe bapeple mushaka ndabakorera iki cyo banezera k'umwami mushasha. Abakurambere bacamubwira bati dukureko umutwaro so wawe yadushizeko. Rehoboamu umvise umutego, dukure muri babandi bakora ibikorwa by'umuruho bidukure ko natwe tungane n'abandi mu gihugu tungane twese. Hanyuma Mungu ariyumvira ati ako ntagende yako koko niko data yandaze. Acarabaheba abakurambere acaja kubaza imisore. Mwabaruka mwe mwumva mwe muhanura neza. Acaja mu misore bangana ngo hewe ngo abakurambere bambwiye ngo ndabakure ku mutwaro kuvyo bintu mwe mu bimpanura. Yatanguye yavuye mu bapeple aja mu bakurambere. Abakurambere bati nivyo koko hariho umwana n'ikinono muri iki gihugu bose nibangane bakure kuwo muzigo. Jeroboamu acaranga yasa acaja mu misore. Ngo hewe ngo reka tubwire rero ngo babwire uti data bakubita inkoni ziri kwa mawa ngo jezo bakubita ziri kwa magera. Mwinja mitwaro ngo zogwiza na 10. Acaragenda rero mu bapeple ati data yabakubita inkoni gusa ziri kwa mawa ati jezo zoshira kwa magera zibashishure. Ati ujya mutwaro ati ngiye kugwiza. Hanyuma rero abapeple bati baragumuka. Bagumutse acarungika umugaba w'ingabo yiziwe nkuko norungika generale niyo ngabo ngo agiye guhumuza ngo bagumutse. Yo bamugiza karaho baramwica.
ati barinze bica uryajeho ntibasigaza aca arihungira. Baca baza kuzana wa wundi Jeroboame wa Kerumwe yavuga ati jenzo bagwanira aka karenganyo ni kabi. Aca aza gutwara, aca atwara imiryango 10. Wa wundi Jeroboame yatahiye 2 gusa, kuko naho nyene Imana yaravuze ati mugabo sizosamba ushakanyuma mu muryango wa Yuda azoguma ndawuzigama. Yatwaye 2. Ubwami burasambutse kubera iki? Amacakubiri. Ndongozi muri gaha uzi kuri ndongozi, rondera ubumwe bwabo urongoye. N'abapasitori aha muza muvuga murumva urabona ngo bajya ngo bajya gutegeza kubakura ngo mwebwe ni muci nyuma yanje. Wumvise ko amacakubiri wayaza ishengero wahereje kuri sambu. Urumundongozi cyambere uvuga uti kundane hamwe ho muri ndongozi muciye mu ijambo ry'Imana nimwiyumvire muri ko muravuga ngo nkane ngujya ntimuze mumwemere ngo muremera jewe kabakabaye. Salomo yari incabwenge ikomeye cyane, mugabo yakoze igicumuro hariho umutego umurindiriye uzotuma ubwami busambuka. Nico gituma muze muramenya ico muri ndongozi. Ni bibi gutangura neza ugaheza nabi. Je muravuga nturazi gutangura n'umuntu muri abagenzi mugaheza muri abasi. Ni bibi cyane. Jeroboame yagize inzigo gusa kubera Yerusalemu yari irepfo mu manuko. Abo mu muraruko bategereza kugenda rimwe mu mwaka gusengera hari Yerusalemu. Araraba ati jewe aba bapepure banje hari abazohava babantwara hari Yerusalemu. Rehobowamu yigarurira abantu banje. Acagenda nawe abaza igishusho cy'Imana ati kuvuga ntimusubire Yerusalemu muze musengiye abarabyisha. Imana irapfuha rero ndababwira. Aho rero ntigira ikigongo. Uyibangikanize n'indi Mana. Ntabwo Imana ni munyakigongo. Ngo ihana kuva kuri base gushika kubuzukuruza uyirahiye Imana ukayibangikana. Oyaho ntiheba ni munyakigongo ariko uzobisoma ngo mu kintu cyambere tazogera ikigongo urogose kuri mpwemu yera karakuba. Ushaka gucumura byose cumura ku bindi ntucumure ku Mana ukayibangikana akaba kakubana. Indongozi ngaho muca mu nyumva ingere mukwiye kurongora igihugu. Narinde ko ndavuga Uburundi shetani yinjiye yabaje kwinjira mu ndongozi zibarizo zizana amacakubiri zica zibeshera abarundi. Kibabaje indongozi yarizo zabeshera abarundi kurumva ngwigorane mfise ngo mu Burundi ngo n'abahutu n'abatutsi. Umwami w'abahutu ari hehe? Umwami w'abatutsi ari hehe? Abaza kubesha. Ahandi ho twabona ngo Abenyamini wabo kwa Yuda, tukabona wana kwa Efraimu, abo ni bene Naka, bene Levi, bene Aroni. Katwere mu Burundi gabasha tuvugishe cyukuri. Yego baravuga ivyari bihari mu Burundi. Barabayengero, abashubi, abajiji, abahanza. Ega bagera imiryango hakujya ku miryango ya bene Israeli. Nico gituma kamacakubiri vyateye. Mugabo hacaraza umuntu yitwa Shetani acavuga goya. Mwizo by'abanyakarama, mwizo by'abahanza ngo futa ngo harabahutu n'abatutsi n'abato kabakarabaye. Shetani hajya ariko yinjira mu Burundi kugira twibagire wa murima wa Edeni twari turimo. None ubu ni twatwidodomba ngo turabora ngo Burundi burakenye sitwa twabikwenze. Ubu rero dupfukama imbere y'Imana tuvuge tuti Mana twarameze twemera Shetani twinjiramwo. None kuva ubu turahakanye Shetani ntidusubiramo. Bizabiheze Imana izokirema namwe kuraba ubutare bw'inzahabu hariya mu buraruko. Nta nara nimwe mugira bise inzahabu. Mugabo hari hawe navuze nti tutagwe tubwime. N'amaboko wabonye umuntu agenda akabozonora n'amaboko yiwe ukazibona turinzaho ngaho. Camwiyumvira umunsi twagize amahinguriro rero. Banako abashitsi murazotuvugira abantu umutahe twigirira amahinguriro natwe dutonye. Murazotura ambasaderi twebwe dukeneye ifashanye, dukeneye umutahe gusa. Twikorera amahinguriro itunga turarifise ibyo duhingura turabifise. Emwe dufise byinshi. Muratubera aba ambasaderi. Abanyamerika baje muri Amerika batubera ambasaderi batibaho umutahe. Basi batuguranye. Uburundi n'igihugu kiriko kirazuka. Shetani yari yabwiziziye
hanyuma abarundi twese tuja inama duca tugira imana tuyiha ikibazo ca mbere. Ubu rero imana iriko irabuzura ibukura mu kuzimu uko twari twarihanje. Ubu turiko turazuka twese. Nagira ndababwire rero chapitre tugezeko ubu mu Burundi mwamaze kubwumva, mwumvise amafuti yacu. Ubu rero nagira ndababwire tugeze kuri chapitre combien ko erega utazi yaja ntacererwa ntazimira. Udafise indongozi ibona yuja ikababwira iti tugeze aha ntushobora kugenda. Ingabo zitagira umutware bazita iki? Utegeza ko ufise abatware babona iyo bajana ihanga. Imana ifashe ikibazo ca mbere, ikibazo ikabwira umutware iti urabona iyo ndiko ndabajana ni hariya heza ubona hariya, mugabo kugira ngo mushikeyo so usaswa n'urugendo. Ubu tugeze muri chapitre y'urugendo tuja mu gihugu Imana idushakira. Ico gihugu rero ni ca kindi mwumva. Ubu rero tugira dutangure tuzorye duhage ataco tuzokena. Nico gihugu turiko tujamo. Mugabo condition kwemera amategeko y'Imana. Aho ico mwe mugiheze kwaheri tutatu Abanyisirayeli mravyibuka aho bari kugenda iminsi 40 bahageze imyaka 40 generation yose irahera. Natwe aha rero tuvuye mu nzira y'Imana generation yacu yose izohera tutabonye ico gihugu. Imana ikivuga iti kuva ubu rero ntimujayo ko muhakanye inzira nabaciriye. Nico gituma Imana iguma igushira mu tugerageza kugira ngo ugume widodomba. Ubwa mbere igupime iyo ufise umutima ugumye. Abarundi babonye akagorane gatoza bumva ngo turapfuye, umukuru w'igihugu ari hehe? Mbega Imana turi kumwe mukibagira ntuzaho yadukuye. Hajya Imana niyo ya mbere izi kugeza abantu bayo kugira ngo ibapime. Nico gituma utari umuntu nyene wizigiye Imana ntushika urugendo rwawe ntirushika. Abanyisirayeli Imana yabacishije mu magume akomeye cyane kugira abashiki. Iyumvire barabaye abacakara, babaye abagaragu mu gihugu ca Misiri. Mu Misiri barabishe. Imana igacirokora umuntu umwe yitwa Musa. Abingene urugendo barutanguye. Karirimbo Rwanda ndakondiye ndiko ndakumvira. W'inkuru y'urugendo Imana yatangije ikaba ari nayo irurangiza. Twebwe urugendo rwacu Imana niyo yarutanguye kuko kugira ngo honyine twumve ko turi Abarundi. Murazi ko byatwaye umwanya muremure. Imana niyo yonyene. Ibyo rero nico ndabizi ngira ndabibatanga inkuru nk'abatabizi. Jeni mumbwira mwabonye abasoda nk'imigwi ibiri ariko irarasana amakompanya abiri y'abasi barasana. Haba umunsi umwe hakaba umuntu akavuga ati ubu mwese yo kompanya namwebwe ubu nyene nyaruka muje mwikambi imwe. Mwese mugaca mufise byo bigwanisho nyene mugaca muja mwikambi imwe hanyuma mugasinzira umwe agabatungerera umutekano. We nuvuge ujya muntu agacunga umutekano aranyica ugasinzira ukebe ugasinzira nta mana irimo. Ubwo rugendo si Imana rutanga. Bamuza murabona ibihe muvyiga mufata ijambo ry'Imana muraho kugira ngo Abanyisirayeli barokoke. Yadusome Musa Imana iramurokora. Iyumvire agacarererwa ibwami kugira yige gutwara. Mwe murafisi hajya mwibaza ko hari Imana ikorera Musa. Yaramurokoye izi neza ko ari we azobakura mu Misiri. Ikirero Musa we yamaze kurindisha ca mu mazi kwanza batemere bamuyemera abasha ibatisi yabaje guca mu mazi muri Nile arabatizwa bati baramutora cyane n'ubwami. Urazi cyane cyo kwikura mu binyana. Hariho abantu ashitse ku poste ngo sinzohava
ngo urumva ngo jewe mukunda kubivuga abize hariho abo nasanze babita ngo abaverema kuko bavuze abanyabirato ibirato baravyambara bose ubu rero baca bita ngo abaverema abize rero aca kugira ngo on ne peut pas être en dessous de ce que l'on a été. Turafise ibibazo ngo sindahava iyumvire Musa ibwami yaratonye amerewe neza aca arumva yuko atavukayo arabimenya ati jewe sivuka abiwacu bagowa yaa nanje mpiriwe nkume ndi mu binyana umuryango wacu bagowa jya ndabihevye ndagiye muri bo gorerwe hamwe nabo iyo ngingo ni bangahe bayifata mu Burundi hanyuma tubabwiye tuti mvi Bujumbura uje iwanyu urabakantu wokora uhakazi n'abantu babiri ngo simvi Bujumbura mbwira uwo yotabara Abarundi gute umuntu agendera ku maduka Bujumbura ugasanga avuka ari icenda juru ngo sinzosubirayo ngo tuvyaranyabo ukagenda mugiye kwiga mu Bufaransa uhejeje amashuri docteur spécialiste ngo asesobere i Burundi jene kubira mu Bufaransa ibanga Abarundi bokwemera kuva hari ibwami ngo ndisubiriye kugorerwa hamwe na bene wacu nibanga handiko ndababwira mwebwe nyene warameze uko ubu nyene yigaruye irega n'ijambo ry'Imana handitswe ngo ibyanditswe vyera byanditswe kugira ngo bitubere akarorero ceta arabwira soma kugira ngo ubone akarorero Musa araduha akarorero aremera arava mu bakuru agenda kugorerwa muri bene wabo amagume ntaraheraga ariko barasoma je ndakunda Bibiliya kuko je ndayishira mu buzima bwanje nkamera nk'uko ari jewe ndiko ndabibamwe. Musa igihe Imana yamubwira iti wewe ni wewe uzogenda kurokora abajya abanyisirayeli ateka ati jewe ninda ninesha ati tu ateka reka kume ndiyagira ututama kwa yetiro hariya hako jengenda ukureba bajya ati Farao we nta buzima ati igikoko etomara ni wewe ngweka ngo mbere sinzi no kuvuga ngo mbere ngo je sinzi no kuvuga atoya zo buharona zo kuvuga umutego wa satana Imana itegura ati none ivyo bintu byose uvuze je ntavyo nzoshobora ati fatiyo nkoni yawe terera hasi wabonye kuri umukuru ukomeye subira uvugerera ikindi mugabo Musa hari icyo atavuze yarase kuvuga ati rega Mana nasize nishe y'umuntu ngiye bazoca bafata urumva barahishije igicumura afise arahishije imbere y'Imana none sino cyatumye ahunga sino cyatumye ahunga Imana yagomba kumucisha mu muriro abanza gogwe ahunja b'impunzi yumva amagogwa nihazoshobora gutera none yamuhisha ngo wega nasize nishe y'umuntu hajyaze ko ariko arabinyegeza no Imana irabizi ahubwo ari nayo yabipanze kugira ngo Musa aronke imvo zo guhunga byari byarananiranye ndabwire nico gituma twigisha bati haba magume canke mu vyiza shima Imana kuko ntavyo ziko atari Imana bigize kugira bashire mu magerageza shima Imana haba mu bibi canke mu vyiza abantu bafise ico kibazo iyo bageze mu magorwa Imana uco utanga ngo Imana turi kumwe ubwo ntiyampevye ariko iyo hageze mu vyiza yo haleluya usimbira hejuru mugi Imana kwize costume bana fresha pastor ni bafise costume no jego no nyene ngo ninzaranyishe Musa urumva yishe umuntu yagize kwari kagira ubutungane ngo aho mwahereye mutoteza abantu biwacu bashe yega aratagwe gutabara ngo aramwica ngo nta wamwongerera acarahamba ntiyarazi ko uyu wabonye nari azotuma ahunga ati ngo wewe ndakugize umucamanza muri twebwe aho rero bigize agapina ngo bakundira ko bagira mu Isirayeli ati
nari nzi ko ryari banga byaramenyekanye aca arahunga. Ahunze rero kumbe Imana yashatse ko aja kwiga gutwara ubusho. Ega abantu n'intama. Aje si ndumwongere. Aho tubona pastor bavuga ngo je ndumwongere gusa. Urumwongere amacha he. Urumwongere mu mwongere. Imana niyo mwongere wa mbere. Hapo Imana hakurikira iki? Ege ni mwabuza muravyiga. Ega harimo no kwiga gutwara ga. Kuko ari igihe muzotwara mutamenye icyo mutwara. Imana perezida w'isi yose. Isi yose ikarabiti none ngire gute? Icirema ibihugu. Iremye ibihugu icibeha shefu. Imana yabaje kurema Eglise Plein Evangile. Yabaje kurema Burundi. Umwongere ninde? Avuga Imana yaragize Karori Burundi. Yaragize Plein Evangile Karori. Mugabo Uburundi urumva nibwo bukurikira. Hatangura isi yose hanyuma hakaza ibihugu Imana igacivuga shefu umwongere w'igihugu cyose. Mugabo zibona ngo hariho umuntu ashaka kuvuga ngo wewe barisi tutuzi wewe never. Tutabanaga bamusoma Bibiliya aya mukurikiza amategeko yayo. Hajya umutegetsi naho yo bari mubi uramugira. Urazi igihugu kitagira umutegetsi cyane. Igihugu kitagira umwongere. Yopfuma mwongere mubi Imana igazokivuga kakandi ngo wa mwongere mubi. Intama zaje nakuragiye urazitandagura aho kuzibungabunga. Nzokwirukana nizagara mwongere beza. Siko Imana yageze ku Burundi. Kwibana yagize. Hajya babwira ati igihugu cyose kitegeza kugira umwongere. Hajya Yesu abanyisirayeli bari bazi yuko aje kubakura mu buja azoca mu mwami ngo wewe gupfa gushikiye Yerusalemu gusa ngo bunyene duca tugira amatora tutatukugira yuko wewe ni wewe mwami w'abanyisirayeli. Ati murahumba bashati hajya ni nahashika nzonywa umuti ati bazonshira kwa mate bambambe mfe ati mugaza bihoye ubusa kuko kumusugira gatatu nzoca nzuba. Bari bazi yuko rero aje kubakiza. Nico gituma baguma bamupima ngo barabe ko ari ivyo bakamuzanira igiceri ngo mbega ngo tutagikora irya Sezari ngo cyaje tureke kugira bumve yuko ari wabona aje kugira revolution. Yesu ati bya Sezari ni muri Sezari Imana muhimana. Hako mwahora mugasoma wasanga mutavyumva neza. Imana ntiyigera irwanya ubutegetsi yabivuze ujya mutama. Imana ahubwo kandi ntuzugaye n'ubutegetsi nawe uzokabona nkaje urabona dikagufi urabona nifitiye uturo dukeyi. Aha rero ashobora kuvuga ngo uri kurangaya ngwehekaye. Hewe Imana ugira icyo abakomeye ikomeza abandi. Urazurangara rero ngo dikagufi. Urazurangara rero ngo dikagufi. Nawe ukibagira yuko yamaze kunkomeza. Nimwibuke Musa iyo muri kuvuga ubutegetsi. Mwibuke Musa akagaye kugaye ubutegetsi. We Imana ntazuzi kandi bivuze neza. Ubizi gute kujya akurongoye atari Imana muza. Uno Musa Imana ntikikuboneka mu gisaka caka ntigishe kumwe yabigirira Musa. Ubimana narungika mutima mwe ndakavugira mu bantu bose baracavuga ngo urya niwe shefu. Ijwi ry'Imana ijwi ry'abene gihugu ijwi ry'Imana. Ivyo rero hari abantu twahaririye rero abakozi b'Imana. Ijwi bavuga ngo vox people vox day. Ijwi ry'abene gihugu ngo ijwi ry'Imana. Ncandabwira ndireka basha. Ndabibereka aho vyanditse. Kandi abantu barakwemeza ko bitanditse mu ijambo ry'Imana.
cyane ndabereka ngibi igihe Samueli bamugumukanye ngo bakeneye umwami kuko babonye ko ahubwo biwe ari bigaba bose atanu umwe ushobora kubatwara baca bati ubu harageze ko twigirira umwami Samueli ararira arahwera imbere y'Imana ati babantu banagize bagumutse baramenje imbere yawe Imana cyo sindabemera nahumera gute Imana acivuga ngo iki umvereza iryo abene igihugu bavuga amari muzi yuko mutoye umuntu atari mani muto mbwira abantu nk'abatanu bose bashaka kuba ba pasitori ba representante legal muge ukazubona bagiye hamwe bace batora ntibitora umwe yitore hajya muri zo bijamwe muri abantu batatu mugatora ikintu ahari babiri canke batatu bakorane kwizira ryanje oya akombere n'agasanzwe ati nimwaja hamwe mugasaba ivyo muzosaba bizobabera uko akore bakomeye kuruta ngo hari batatu cyangwa babiri kubera mwoca mwitwaza ngo urumva ngo hari batatu cyangwa babiri bakoranye ku izina ryanje no kuba bagiye gusenga ngo zande hagati yabo oya ja rero ku kandi ngo nimwaja hamwe mwese mukabumwe mukaja inama mukagira umutima umwe n'inama ico muzosaba cyose kizobabera uko aho niho humvikana neza ntabwo uza murasoma akarango kamwe guca mwigiye ico nico cyane yatawe kubereka yuko ijwi ry'abene gihugu Imana ibirimo ikigira kabiri cyo kirakomeye burya Pilato yarashaka kwica Yesu Pilato yarigeze yifuza kwica Yesu byagenze gute mugidongozi zarago ahene gihugu ashaka kuremera mu mafuti karukayema ngo benshi bavuze Pilato yashaka kumusabira ikigongwe kugira bihere basi bapfuma mu kubita bice bihere agiye ngo nigute ngo mutoyende ngo baraba ngo nawe Yesu ngo nabambwe acaraheba umbize none Imana niyo yamurungitse ngo azaze kutwihebe ngo vyabaye kugira ngo ivyanditswe biranguke none mwagomeye umugambi w'Imana upfe kandi yamurungitse aze kutwihebera kubera bene igihugu niho umugambi wemewe Pilato yari yasi umugambi w'Imana ucuja mu ngiro none yakafatwa kugira guteba bwi yatemera gufa kandi kugira apfe murumva na bene igihugu bagumutse bagomukana Pilato kugira ngo turokoye nico ituma hajya usikora sabita bagimana zara tumwe uraba neza ubu rero turi mu rugendo Uburundi bwarazutse turiko turagenda urugendo ntigoroshe amagerageza ya mbere baranezerwa Imana iri kwirahana bo kwa Farawo abanyesiraheli bakaryoherwa tigenda umunsi bahagurutse ngo baragiye bakagenda inzingo bagumuku Imana kivuga itoya baza bugaruke mu maso ya Farawo kugira Farawo ndamukomantaze nawe umutima kugira acakomera acabirukako Imana ingeri pagiri bazabona bagarutse kwa Farawo barakoma induru we Musa wa Mugesera we tuwaje kuderanja unachokoza watu wewe wewe achokoje ba Farawo batumara uwo rero wagiye kubachokoza atawutujaye none rabo tugarukanye kwa Farawo Imana yavuze iti mutegerezwa kujayo ubwa mbere kugira mu nyemere Farawo nawe abone ubukomezi bwaje akomantara umutima acabirukako ncenda muhonya bityo abanyamisiri bazabe bazi yuko ndi Imana ndaba byose nawe acayita kwigicara ngo heba abandi ngo bantera kagere ngo baragarutse iyo mbere rero nk'ubu wewe uri Musa Imana igacubwira ngo basubizeyo kubera yari yizeye Imana yarazi ko ataco baba mugabo abaragiye arabishe hahejeje kwiyereka ati rero fata urugendo hajya burya ijya kanari rero siweze nteri bwabeho hajya Korea twahana urubibe none ko kanari rero siweze ntiyabaho wigira muri Aziya kuri kwami muga Imana iranka ko baca hajya hagufi
baza muca hariya epfo muja mu ikiyaga gitukura mubanze mubone ubuninazo bwanje Imana ingene ikomeye. Bashike basanga uruzi imbere, Farao inyuma, turahoye. Imana ndiyoroshe kwidodomba. Imana igacivuga iti mwapararaganye bikwiye, reka rero ndabereke ko ndi Imana. Namwe mwebwe abarundi mubona akagorane, reka turi muri urwo rugendo. Mwari muzi ko turashika, sinabwiye iyo tuja. Uri mu rugendo rero mubona akagorane gatoyi mugaparangana, nkabwira rema Imana niyo yabireze kandi niyibizi. Ngo imvura yatanze, ndakubwira inyoni ziri mu kirere ntizirima ntizimbura, ariko ntayigwaye kwashi. Kandi ari inyoni nkuze, iyo umuntu musongoye gutya itagira ubwenge, Imana ikanga kwigwara kwashi kandi itarima. None wewe umwana w'umuntu Imana aremye mu ishusho ryayo, ni wowe yahevye. Ibigeragezo bitegerezwa kuba kugira ngo Imana ibacishe bugufi. Muntu uzeye ni mu gusubira mu byagezwe nyene umenga kuri kangaya aho ivuga iti nabacishije mu nzira ndende ariko nta mpuzu zabahereyeko, nta birato byahereye mu birenge byanyu, ngo kwari kugira ngo ndabacishe bugufi muze mwaye mwibuka yuko ndi Imana ikomeye. Mugaba rundi muri aha kwiki ko muca bugufi, none murapfuye ko mva mu gitoro kirakenye murapfuye. Ntabarira kandi batunze. Aho mwace muvuga muti vuga Imana iradukunda. Nimwibuke covid mwese nimwapararanganye, nagoma ndababwira ngo iki, Mungu mukubwa, Mungu yupo. Gari intama n'isake by'abana mu nzu murabona kera mu minsi yahera, aba bana ntibazi nk'ikirambi icarico. Impene wasanga munsi y'ikirambi, inkoko munsi y'ikirambi, inkwavu byose bikabana, ugacubika yisekuru zose kuramwo ubufu ejo byose bikabana kubera akazu kari gatowe. Hanyuma rero hageze ku bunani, isake iraraba iti ndaribwa kabisa nta gisivye, ndaribwa. Reka ngire kampanye kugira barya intama, reka ntagure kampanye barya intama ntibarye jewe kuko ndazi ko arivyo bakarira. Hanyuma ihengero saa 9 y'ijoro iraza iratatabiza ngo murekeye turye ya ntama. Ibona umenga ntibumvise, irasubira irakubita murekeye turye ya ntama, muri kwiributsa kugira baze kurya intama. Hanyuma intama icurikagurikira vyumva, iravyumva irasubira ngo murekeye turye ya ntama. Intama eko vuga ngo barye, Mungu yupo. Intama ntivugira hejuru. Hanyuma bukeye baca babaga isake, nta mirisigarira, Mungu yupo. Mwe mufise ingorane yo kutemera Imana, nico gituma mukunda gucika inkokora. Imisi yose ubona amagarage zacu uvuga uti Imana niyo nkuru, bizaba biheze. Hagiye uyihamagaye, je muze mwumvirize. Jewe nihuriye n'ingorane zose avuga ati Imana niyo nkuru, ndazi ko tubivamo. Hariho ivyari bigoye kuruta ibi twavuye, akanicayi ku Mana, akomwita gakomeye kaba ari icayi ku Mana. Ariko kuko abisi ni sawa kabisa, abisi bagendana ubwoba gusa, ubwoba. Ja mu Mana ubwoba buhereye, ja mu Mana ubwoba buhereye. Abanyisirayeli bapararanganye, Imana ikivuga iti Musa fata iyo nkoni iwe gusa ico wirabira. Kandi rero abantu bakunda gusoma Bibiliya bayicuritse, barakunda kuza barafata amajambo ya Bibiliya bakabifata ukundi. Hari ahantu hamwe Imana yavuze batewe bikomeye, menga hari kuri Gideyoni, ngo ni wihagararire gusa ngo urabe bakagira kabe, ngo ndabanesha wenda kwere.
abantu rero twebwe rero baturakoze b'Imana turumva tuti urumva rero wewe niwihagararire Imana ikore ngo tuzihagararira uhora turwanire ngo urumva sinzorima Imana izorima nindakubwiye ko Imana ikorana n'ibigabo Imana ikorana n'abahizi ntajya ariho abantu bazo bacava urumva rero ngo uzokwicara hanyuma Imana izobikora ngizobikora iyo Imana izobikora wowe uri kurakora ugahura n'amageragezwa ugacura ko Imana izoca iyakura so kwicara ubu uri ku rugendo ubwo rugendo turimo rutereza kugenda abanyabwoba bazosigara inyuma hazojabuka intwari gusa abanyabwoba bazosigara inyuma nahakubahe dukubandanya urugendo duhangane n'ibigeragezo byose kandi bizohera barajabutse rero barashitse hakurya ye bararirimbye baravyina ntawarazi ko basubiye kwidodombera Imana kwe Miriyamu yarasivye aravuze ingoma n'imyirogehe bose Imana irerekanye ubushobozi bwayo yasutse mu kiyaga abanyamisiri Imana niyo ikomeye emwe baravuga bukeye kabiri akanyota karabafashe agatoro karakenye ngo mbe wamugesera we Musa watuzanye muri indongozi zarago watubaje gutwishisha n'inyota ga ibi bintu rero bari bagiye na cyakiyaga gitukura bari bagiye bimwe by'abihano Imana yaha ba Faraoni byose bari bagiye Imana yabahevye bari bagiye n'abarundi niko dushaka kumenya icyo bituma ndabereka urugendo turimo iyo tuje ni mu gihugu cyakindi mwabona tuzorya tugahaga taco tukikenura taco twinone muga kugira uzushike n'urugendo muri urwo rugendo harimo amagerageza Musa ntarengerwa amakuba ya Musa akagira ngo aragiye ayandi magerageza agacaza agasubira kwidodombera Imana none aba bantu bazoba intagondwa gushika ryari bazonyemera ryari gushika Imana ishagacirwa umunsi umwe kivuga kiti koko borengana bashiremo ubumara inzoka z'ubumara zibarye zibamare mwese mu muhonde ntaco mumaze kuko ntimunyemera hariho amagerageza twizanira twebwe nyene twikwegera twebwe nyene none uri kuri dodomba ubwo Imana ikiguma rero iraba neza abwe n'abapapa muri n'abamama iyo uzanye ukazana imbombo uri kuhabana none abahera rimwe ari batanu ntuzuraho umuntu utakirasha akirana mbwira rero umwana agira gatatu ace yikumbagaza karira jewe wanyimye wa muvyeyi uramuha ntukibaza kwireke ngo banzurire ni waheze urambariye n'Imana widodomvye ikivuga iti sawa banzurire ni waheza urambwira none nzo mwe mugira mwe muri abavyeyi sinwiga ku bana bana Imana si dawe yoyo si umuvyeyi none rero two turaciye n'ubwenge bo bari abana two turaciye ubwenge tugaca twidodomba bazira umukuru kidodomba wewe niwe wari solution none widodomba numukuru acaje imbere y'Imana agapfukama ati abantu banje wampaye wandagije ibara riraguye Imana uganda kuzi yuko wewe byose atakikunanira uhejeje hanyuma cya kintu kirakomeye Musa aravuga ati ntabara abantu baramponeye ko ibara riraguye wabanyama yaheze usanga ubona yaheze genda maniki giti ushaka igishusho cy'inzoka uzoyiraho wese azoca uzoribwa n'inzoka agiye kuraba azoca akira abisi n'abanyabicumuro kandi byarabaye ko nyene abisi n'abanyabicumuro Imana iraraba kubera ikigongo cyayo murapfuye shetani rabatwaye mwebwe murapfuye reka nta kundi nzana umwana wanje abambwe uzomuraba wese uzoraba ujya musaraba azoca akira hajya muri ntumeze cyari cy'umusaraba hajya ni hari ubuzima bwacu
aha twaba twagowe twahwereye. Iyo wapfuye ukabona ko ibintu byacanganye cugende urabe umusaraba ucupa ukiza. None uriwe n'inzoka y'ubumara aravye igiti kiriko ya nzoka igizo c'inzoka ntiyacakira. Imana yaciye burya hariho ibimenyetso Imana iguma izana. Umusaraba tugumuraba ukawuhanga uti warambambiwe none ntaba amaraso yawe ntapfa ubusa kugira ngo ube mu bana bawe. Hari ivyo rero Imana igacikurabagiriza iti ko yemera ko ari jewe namwiguze namucunguye, reka nanje ndamugirire neza. Musa rero amagogo yagize gushikaho haba kudeta. Ubwa mbere ba Miriyamu akamusarana narone ngo wewe aho wigira ngo uri hejuru uracuruta ukuvugana n'Imana wenyene. Ahubwo yarafashe ingingo itabahimbara ngo yarongoye umugore w'umunyamahanga. Ibitabaje patiri bibabanza bakoretse. Imana ntiriyibabaje. Wewe ugaca wigira mu kibazo c'Imana uzi ko ariyo iragira ariyo mwungere. Na Imana yaraberetse Miriyamu acamera ubwo nyene ibihute. Imana abwira imwereke wewe urinde wewe kugira bari wewe ukosora mugenza wawe. Yesu naca yivugira ngo imbere yo gukora ikigiga kiri mu ijisho ry'uwundi bazi ukuri rwawe. Muko ushaka kubona amakosa y'abandi wowe ukakubona ikosa ryawe. Ubu uri umufarisayo. Kandi muza muri kwa kwiryo zina ry'umufarisayo. Abarundi turigira abafarisayo nukabona amakosa y'abandi baba baracumura baba bameze uko muka wewe jende ntungane. Umutoza akore n'umufarisayo ngo ndagusengera kuri naza mana kuko utangize nk'abandi bantu utangize nk'ujya mutoza akori wewe ariba nane byo Burundi ho nibiba. Tuve mu injyage. Imana iranga uburyarya ndababwire iranga uburyarya. Hariho ibintu nababwiye Imana mu byo yanjye umuntu acokoza ingoro y'Imana bajya abantu bagwanira mu isengero hajya nibashaka bimenye ko ari bivume kuko niho hantu Yesu yarakaze arabakubita abantu bafashe ingoro y'Imana akayigira haze kugwanira mu ngoro y'Imana. Ikindi yanka aranga ingajya muri bukariko arabatuka kandi bavuga ngo kirazira gutukana ngo mwabwoko bw'imamba mwe mwebwe mwanjajya mwabiyorobetse imwe. Hajya uhasomye mu isanzu wacuva mu buryarya ugacu ubonye umugenzi wawe wacumuye ugacu ugenda ukamuhanura uti mugenzi ibi bintu kweli twari twavuze ko tutazobisubira none wewe herabura witanguye uzohava dukwegera mabwa. Hajya niho baye umwana mwiza imbere y'Imana uhanura ntubebera kumenya umutwengera mugabo mufitiye inzigo. Murazi yuko handitse ngo niwa genda gutangisha ikanwa ukibuka ko hari mugenzi ari mufitaniye akantu curita naho nturitange baze wiruke usubize hamwe ucugarukane rutangisha ikanwa muhora mubigirije. Haya mu gutangisha ikanwa muhamwaza kwiyumvira ko atamuntu mufitaniye akantu utaje kuvyumvira hajya naho ritanga riba rimwe rya kahini. Ishikanwa ritangana n'umutima wemera umeze neza ugororotse ritaryakirwa. Kahini yarafise umutima mubi karamwaye. Musa rero nawe haratera igihe rero hoho birakomera bibitwa hariho abantu bitwa ba Datani na bakorahi na Abirahamu bagize kudeta bobo bati ko Musa rero yaje kuduta mu gahinga ko ari ibyo twatubona reka nabereke buryo ko umuntu yegereza heza niko umutima nawo wanka. Iyo hageze igise bigenda gute ntaco nzi jewe mugaba mama ntanumva babivuga ngo baranka umugabo iyo igise gitaguye baranka umugabo wiwe mugavyaye yo bisawa ni nziza cyane subirayo nta mahwa ariyo. Iyo uriko wegereza heza imisi yose niko ubwoba
buza hajya uko mubona mugira ubwoba mujya kugira mwinjire. Abo bagabo urumva babona mu Misiri ntibakihabona, iyo baja ntibahabona, bati karabaye hagufi ho bari hariya tuzi. Hajya ntibabona kuko iyo baja babona ati ni kure cyane ibyo aribyo byose kuko ntawe tuzi, reka basi twigire iyo tuzi byotuma. Bacavuga bati ko Musa binaniranye reka twitorera abandi twigire twisubirira inyuma bazoturongora bakagenda. Ega baca baravyemera. Shayi Imana yarabahanye. Ndabwira rero ibi muza murasinata. Ngo ntacashoboye kujya ndongozi yacu ntacishoboye. Ngo twafuma twirondera irindi ndongozi. Musa yaravuze ati ngo tujya tupime rero mai na unga. Rero tujya dupime tuzari vyotezo mwese. Tujaho. Karabaye. Acavuga ati aba bantu bapfurufuruza Mana wewe bahana nko bagapfurufu nkuko abandi bapfa wabahira n'izande ngo ntibakwemera ko ari wewe bacumuye. Ndagusaba bapfurufuru utari bwabeho ati ndagusabe fata nk'isi uyugurure iramire. Aha Imana ikivyumva nk'ejo isi kirasa n'imiryango yabo yo bose n'abatacumuye batazarimwe no muri yo kudeta. Iyumvirije no kwegera n'umuryango wawe ntuze n'abatarimwe muri kudeta imiryango yabo bose isi kirasama irabamira n'ivyabo byose ati hosigara n'intama ngo hosigara n'intama ngo yo bipfumye n'ivyabo byose n'ibigende. Isi kirasama haza umuriro abaturira ngo bahambije basekuru babona kudeta. Musa naje yahuye n'amagaragaza menshi. Nteje nivyo yabiduha icigwa. Kumva ko indongozi uravye aho Burundi Imana yabukuye niyo yogene ubwo rugendo turimwo ni Imana iri kwirarukora. Hanyuma hoho begereje rero ariho hageze. Begereje bakigiye gutata gusa. Habamwe ibigabo bari 12 10 baca bipinga ubwo nyene. Ngo twasaza yibigatanya ngo ibigabo binini n'ababaje abanyamerika urabona ko ari barebare. Hajya rero abandi bo bitwa batoyi mu banyamerika abandi bamwe twita ubupigi mugarabe ingene irabe kugira ndamukoreko gasimba kugira nore kumutwe. Bari bigatanya rero nka bya bigabo byo muri Amerika bimwe bikina basket bimwe bikina box bikina catch. Bati ye Musa waje kutumarira kwicumu ngaha uri umumenje umugesera. Baragumura bene igihugu bose ngo nimugumuke Musa yaje kutwicira ino ngo bazoducisha kuwevo. Karebe na Yosua bati gawundi umurigera mutahura icari c'Imana. Burya naho baberanda nababirisha abantu barakira. Nare ntuzi Ibrahim ariko yavuga ati wasanga hariho basi n'abatanu none uzocubahonya bose. Hari abantu iyo bariko baravuga nyene barakikiriza. Burya Ibrahim nawe yariko avugira Loti. Bakavuga none ni wasanga basi gushika hashika ku muryango wa Loti ati uzobahonya bose. Karibu na Yosua bati mwebwe mwibagiye vous n'avez pas encore compris. Ivyo Imana yabakoreye ibukaha hati twarabaye rurangira ngo bajye batumvisa ahubwo bazoca batabomoke batemaguze yo mare cyembugira ati namwe nta numwe azahonyora kiretse Karibu na Yosua nabo kwibera ba Yosua ngabasha tukazokwishikira mu Burundi. Imana yatugeneye twese tukaca twigira abahizi bibuke iyo twavuye bibuka mugume muza muribuka iyo tuva. Ariko uno munsi turahantu heza cyane hakoreshwa ujya mwebwe birabashikira mukaraba gafoto k'abarundi bo mu 2005 je mparaniraba gatwega mwitwenga murazora agafoto kiwanyu mu 2005 apotre na uriraba urabe inge nusi
ariko noneho Imana ntiyakoze ganuze. Muri risengero mwaraza mushajije uko mwari mukwiyeho agafenzi muga Imana arakabahaye mugaca mukarirana kandi mugafise kubera iki kutemera Imana. Erega ivyo nivyerekana kutemera Imana. Ngobwo turi kumwe umaze kuvuga ngo Imana turi kumwe ubuhejeje gucumura aho urumva bagakumbura inyama data urumva none nakaboga ngo hateye ikiza cyo mu mpene n'inka ngo nakaboga mw'ijuru rirakorotse aho bagaca barondera neva uko twimye akanyama rero ngo wewe tuvireho ariyo bavuze ngo twoja mu matora ngo nta 10% noronka nturanye imitwe ryawe hari ibyo ndagusabye ngo kubera gusa akaboga naho barajenga rero turabuze inkwari kandi rero maze muraraba neza mwene n'amageragezwa muri iyo nzira turimo kubera mwari mwamenyere kurya akaboga muri buri gihe bahora bavuga kwivoka ari impene ikarusi bavuga ngo ni impene niyo bakoze ubugari muravyibuka uno munsi rero ko mwatakoronke impene ibinyita mwirira inkwavu murya inkoko murya ubu gataye gusa muzibuze ijoro rirakorotse nisubirire muri 2007 muje kurya yavoka mukoze ubugari ngo ni impene nibyo muravyibuka uzabumva ijoro rirakorotse bajya rero nabo bahonye rero ngo turakumbuye bakaboga Imana ikivuga iti sawa ndabaha muga zibaca amaturu mwese zibereke hicira ibikware birabica hagaramutse baganiki baranditse muri Bibiliya. Abarundi rero ndabeki gituma bari kumwe n'Imana. Nta mugani muzi w'ikirundi uvuga ngo usaba Imana ukanura amaso ikaguha ibiyamena. None bari basomeye kujya mu rwa Bibiliya ko abazungu batari bwaze mu Burundi. Ko Bibiliya itari bwasika habwira aho bamenyeye yo gusaba Imana ukanura amaso ikaguha ibiyamena. None ntibasabye inkware bakanuye amaso ameru yabishe igacira ibiyamena barapfuye. Ibi ni vyigwa mukwiye kuza mu rugo. Nizi je nta kintu na kimwe je ndabona muri Burundi kidahuye n'ijambo ry'Imana. Nta na kimwe. Mwewe mufise ingorane kuko muyisoma mwiruka gusa. Nifatira wa ari murongo. None abakoreya n'abanyamerika ari umurongo bafata muri Bibiliya. Ngusivye kurima no kurya nturye niwo murongo bafise. Usivye kurima no kurya nturye. Natwe rero abarendo tatuvuga. Nimusabe muzoronka. Duhimfashanyo. None baba bayakura he badufashisha. Si mu bikorwa. Nibuke mutabumvira ikigongo. Baba barakora. Ndabwira abanyamerika barakora. N'abakozi. Jewe maze kuja inshuro nyinshi. Arashobora kuva gukora ngaha, agacaja gukora nahajya, agacaja gukora nahajya. Hamwe hose hakora amasaha acaja hari. Kubera amategeko bya bindi yugarago ngo kiraza gukora amasaha arenga 8. Baca bamenye ubwenge ngaha agaca hakora 8, hajya agaca hakora 8, hajya agaca hakora 6 kugira ngo batunge babeho. Nico gituma abanyamerika batunze, nico gituma abakoreya batunze. Barakora. Natwe nimusabe muzoronka. Abanyamerika bazoduha imfashanyo, abakoreya bazoduha imfashanyo, abanyaburara bazoduha imfashanyo. Nimusabe muzoronka. Matayo 7. Nifatira Matayo 7. Mugize ko murango murateye imbere bijabo ry'Imana ngacava ngo umuntu natuma n'injya gusa. Rero nico cyatwete kurima Imana izomenya ingene twiberaho. Ndabibabwiye ko ari uko bimeze. Hagiye umara amaji Imana yaguhaye ingufu, iguha ubwenge, iguha n'umutahe, iritunga kama ryacu. Acha wiyicarira Mana uzaza kurima yabihaye ngo bifishe ubusa. Ngo Imana mu kirundi abarundi bakabari bazi ubwenge ngo Imana iraguha gukayimanuza. Twera ari twigwa turayimanuza. Buya hamurindire ko harama discours ufise. Ega ndiko ndababwira urugendo turi mwagombiza ko tururimi.
turi mu rugendo tugenda kumera nka Amerika, tugenda kumera nka Korea, tugenda kumera nk'Iburaya, ntaho turiko turaja. Muga ivyo bigeragezo rero kirazira ko bitubera intambamyi mu rugendo turimo, ngo muvuga uti Mungu yupo, yakoze vya bindi n'ibizobikora, yakoze biriya. Kuririmba nk'akantu nkako ugaca wihebura ubwo nyene. Nari ndabakumbe none abateramiye ko baje. Biba vyita moralisation. Cyari twarataye morale, tuteza kugarukana morale kuko mu rugamba rwo kurwanya ubukene tuba ingabo zifise morale, abakomando bo kurwanya ubukene. Kuko Imana itungara iduhaye ubuhasi nahacu gukora gusa. Kugira rero ukore utegeza guhangana n'ibintu byose ufise morale. Tuma rero hani moralisation kugira mwumve iyo muja. Tugende turi mu Mana, nta mitego nimwe izodufata. Murumva yuko kwihebura ni bibi cyane. Kugenda urihebura ni bibi cyane. None rero twebwe abarundi tubanze tumenye, twemere, tubyemere ko Imana iri kwirazura Burundi kandi iri kubujana heza. Twemere dufate urugendo turi kumwe n'Imana, twese dufatanye urunani, turi kumwe twese urunani n'Imana irimwo, ntukeze kwisiga inyuma, turi kumwe twese Imana, abarundi bose, twese n'abagenzi bacu bose turi kumwe twese, birashoboka. Hangorane n'imwe, Imana arihiri kandi biriko bigenda neza, imbere haramota neza cyane.